VIP majambo yose gisiguri. Vice important person. Uri siri ko ari uko nyene. Agenda siri. Subiramo numve. Vice important person. Uri siri ko ari uko nyene. Agenda siri. Kimwe. Uri siri ko ari kimwe. Uri siri. Ndibaza ni kimwe. Nivyo wibaza ariko si vyose. Ndibaza. Yes, take 5 woguru ino link, take 5 kuri wewe udahengeshanya kudukirikirana kuri Motivation Plus Media. Bantu b'Imana ndazi mwe munkumbuye, benshi baratwandikiye bavuga bati duhereze twirire show, duhereze ibiganiro bidushira muri mode bitumotiva. So kuri microphone ko vyama ni Fizkilla Kamakawa, inyuma ya kamera ni Social Boy. So uno munsi rero ntivyoroshe bantu b'Imana, ndababwiye ati uno munsi vyamaze gufata iyindi ntumbero. Iyo ntumbero nanje sinzi yariyo, sinzi ingene yitwa. Nuko vyafashe iyindi ntumbero. Nukuvuga ngiye kubaza ibibazo bibiri abene gihugu. Ivyo bibazo bibiri ni ivyaye. Ica mbere ndabaza ati 10 kugwiza 10. Ego 10 kugwiza 10 bingana 100. None 10 kugabura 10 bingana bingahe? Uravyumva? Turazi ko 10 kugabura 10 ari kimwe. Bingana kimwe. Reka turabe nyinshi baza kuduha. Ikibazo cya kabiri ni tubwiye mu majambo yose VIP ico gisigura. Yes, kumara nanje Social Boy tugende twumvirize mbega barabizi canke ni vya bindi umva abantu tuvuga ati VIP tutazi carico. Behoho ico giharuro coroshe nkuko baragitora canke twende. Abaniga nitugotwe nikoroze, abaniga nitugotwe nikoroze, abaniga nitugotwe nikoroze. Bantu b'Imana muri kano kanya naho ndi kumwe numwe mu basanzwe bakora ibintu vya bijouterie. Utahazi ni kuri 11 aho bita kuri Terminus, murabona ko ariho twamusanze mu kibanza. So asanzwe atavuga ururimi rw'ikirundi cyane, ariko reka ngomba ngerageze tuvugane mu gifaransa kumbure turaza kumvikana ashobore kumubaza nibibazo numva nifuza kumubaza. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Et moi aussi ça va. Je vais te poser 2 questions seulement. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. D'abord, quel est votre nom? Je m'appelle Mohamed Sénégalais. Mohamed Sénégalais. Yeah, bijoutier. Est-ce que vous êtes un Sénégalais? Je suis un vrai Sénégalais 100%. Papa et maman. Hey. Ouais. Vous avez venu ici au Burundi pour chercher de l'argent? Oui, je viens ici pour chercher ma vie. Je suis là, ça fait presque 20 ans comme ça. Je travaille ici avec les Burundais, je suis très bien. Je suis bien jusqu'à maintenant. Oui. Est-ce que vous avez des enfants ou... Oui, j'ai des enfants, j'ai presque 4 enfants. J'ai une femme aussi qui a des enfants. Votre famille se trouve ici au Burundi? Oui, ma famille, ils sont des Burundaises. Oui, des Kirundo. Des Kirundo. Voilà. Depuis quand vous êtes ici au Burundi? Depuis 2001, je suis là. Monsieur, la première question. 10 fois 10 égale 100. Est-ce que 10 divisé par 10 égale combien? 10 divisé par 10. Ouais. Mais tu me poses les questions subitement. Est-ce que je peux savoir? Ouais. 10 plus 10 ou bien 10 fois 10? 10 fois 10 égale 100. Est-ce que 10 divisé par 10 égale combien? 10 divisé par 10? Ouais. Ça reste 0? Ça reste 0? Ouais. Je vous remercie. Merci Et la deuxième question. Yeah. Tu connais un sigle qui s'appelle VIP? VIP. Ouais. Oui, VIP, je sais VIP, ça veut dire quoi? Je veux que tu me dises en toutes lettres. Bon, VIP, c'est quelque chose qui est joli, qui est beau, qui
qui est belle. C'est belle. ça qu'on appelle VIP. Connaisseur. Donc VIP c'est un sigle. Donc c'est quelque chose qui est bien, qui est important. Ouais. Oui, c'est ça qu'on appelle VIP. Écoute-moi bien, monsieur. Yeah, je vous écoute. VIP, c'est un sigle. Je veux que tu m'expliques. Tu veux VIP en toutes lettres. Tu veux qu'on te détaille VIP? Ouais, en toutes lettres. Bon, VIP, on peut prendre V, I, A, P, I, E, A, P, I, Y. Ah, merci beaucoup. Merci également. Je vous remercie, Merci monsieur. beaucoup et toi aussi. Ok. Voilà. Ubu naho mubona ko ndi kumwe n'inkumi isa neza vraiment. Ndasubiye mu mwana mwiza abantu b'Imana. Bite? Ni sawa. Umeze neza? Ndashima. Bakwita gute? Ni Imbabazi Miriam. N'Imbabazi Miriam. Mm. Ko mubere mvuye gutembera cyangwa kuri aho mushere aho hirya. Naye mvuye kw'ishuri. Okay. Mvuye kuraba. Miriam, ndafite utubazo tubiri nshaka kubaza, sinzi kuri tayari kwishura kandi ni TikTok. Ntigeza kubaza zoba wishuye. Nta kibazo ndabishoboye ndishura. Sawa. Miriam, 10 kugwiza 10 bingana 100. None 10 kugabura 10 bingana bingahe? Kimwe. Uri sûr ko ari kimwe? Uri sûr? Ndibaza ni kimwe. Nivyo wibaza ariko si byose. Ndibaza. Okay. Iki wagitoye. Okay, ikibazo cya kabiri cyangwa umanda kwaza sikindi. Uhora uje mu birori bitandukanye cyangwa uhora ubibona? Ndabibona. Sawa. Uhora ubona ngo amatike simple n'amatike VIP? Ndabibona. Cyangwa umuntu akavuga tujya mu ntu vraiment ni mu VIP? Sawa. None VIP mu majambo yose bisigura iki? Ntacyo nzi. Gerageza. Nukuri ntacyo nzi VIP. Nukuri ntacyo nzi. Reka ndagushimire cyane. Mubona muri kano kanya naho ndi kumwe n'umujene, umusore akiri muto kumbure wabona ko ari umuyabaga. Reka ndakuramutse muto. Amahoro. Umeze neza? Ndashima. Bakwita gutega basha ku bantu bataba bakuzi. Je nitwa Diedon. Diodone. Aje uvuka mu ntari ya. Je mvuka Imuyinga. Uvuka Imuyinga. Yes Diodone, ndashaka kubaza utubazo tubiri natwe sutundi ugomba twumve mu kanya mu kwishura shaka ko nk'igiheza kubaza utero nyishura. Siko? Ikibazo ca mbere. 10 kugwiza 10 bingana 100. None 10 kugabura 10 bingana bingahe? 10 kugabura 10 bingana kimwe. Safi sana. Uhora ubona bijya vy'ibirori aho bagira ngo amatike simple ahandi ngo tike VIP. Naho bivuga ati ujya muntu no mu VIP basi? Mu VIP. Safi. None VIP majambo yose gisigura iki? Vice important person. Vice important person. Uri siri ko ari uko nyene? Je ndi siri. Safi sana. Reka nagushimire cyane Diodo. Bite? Ni sawa. Meze neza? Meze bon frère. Bakwita gute? Nitwa Beni. Beni. Ego. Beni usanzwe uba ngaha nyene hafi muri akarere? Ego. Beni ndafite utubazo tubiri nshaka kubaza, sinzi kuri tayari kwishura kandi ni TikTok. Na kimwe frère. Okay. Ikibazo ca mbere 10 kugwiza 10 bingana 100. None 10 kugabura 10 bingana bingahe? Bingana rimwe. Safi sana. Ikibazo ca kabiri mbwira ushaka kumbwira VIP majambo yose cyo gisigura? Ni very important person. Safi sana. Umujama bro warize amashuri menshi wewe urakaze? Bon, nabitsiko nyene. Urakaze? Hajya uba uriga uri mu kangahe? Bon, nahejeje no mwaka wese. Hejeje no mwaka? Ego. Université canke? Oya, mejeje secondaire. Wize section ya? Nize biochimie sciences de la terre. Reka ndagushimire cyane. Na kimwe. Asante sana. Guys, murabonye yuko inyishu bashoboye kuduha, inyishu bashoboye kutwishura. Aho murazi neza ko VIP ari a very important person, hama ko 10 kugabura 10 bingana kimwe. Ariko ico ni kibazo benshi bashoboye gutora mwayibonye. So fyonda subscribe ngaho namba utarayifyonda sangize kiganira abandi kugira ngo gishobore kubashikira nkuko vyama kuri microphone Fizz Killer, inyuma ya kamera ni Social Boy. Ja bless.